mu buhinga Imana yari yaramuhaye bwo kwandika. Nakomeje kwiyumvira icyatumye Imana yaramuhaye kwandika ayo majambo. Luka mu gice cya 20 cy'ibyakozwe n'intumwa yandika atubwira iby'umunsi umwe, ngo umunsi intumwa Paulo yagiye kuvuga ubutumwa, maze ishika mu gisagara runaka. Baraho batangura aho bwagakereye bavuga iby'Imana. Byanyibukije ikoraniro ry'uyu munsi hano mu ishengero ry'Imana ryo ku Ndava. Haleluya. Ngo bariko baravuga ivyo, sinzi Paulo nimba ari muhemu yaramwuzuye, ngo aratevya mu majambo. Atebeje mu majambo, abantu rega ni wabona abantu barushe uzumenye ko ariko twakabaye. Atebeje mu majambo abantu bararuha, ariko muri bo hari izina ryavuzwe cyane kurusha yandi mazina. Ni izina ry'umuhungu cyangwa se umusore yitwa nde? Eutuko. Amaze kubona abantu barushe, uhereye aho bwagakereye ijoro rikagwa, Paulo akivuga ngo yicara hehe? Yicara hehe? Kwidirisha. Paulo niyitaye kuraba yuko ari umuntu yicaye kwidirisha, abandanya amajambo. Ivyakurikiye kubakunzi b'ijambo ry'Imana nuko Eutuko yahavuye yikubita hasi avuye kuri iryo dirisha. Iyi nkuru ndayibamenyesheje kuko nzi neza. Uhereye kare kare mu gitondo aho twagashikiye hano, umubiri urarushe, ariko kandi n'akanya tugezemwo n'akingenzi cyane. Databuja mwami Imana yacu uri mu ijuru, nk'uko tumaze kubiririmbisha amajwi yacu, nubwo amasaha asa nk'ayitereye, turakeneye kongera kumva ijwi ryawe rivugana natwe. Databuja, vugana natwe kugira ngo uduhumurize, vugana natwe kugira ngo utumenyeshe ko tunezererewe, vugana natwe kugira ngo twumve ko duhariwe, vugana natwe kugira ngo utwemeze yuko turi abawe rwose, uvugane natwe kugira ngo tuvane ihumure imbere y'ubwiza bwawe uzoba ukoze. Urakoze mwami kugiye kubikora, kuko wamuri umwizigirwa. Natwe tubisabye kubwo kwizera mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo, amen. Nkuko mwema binshoboza, ariko aya majambo ndipfuza ko ugenda uyatahukanye nk'impamvu. Abadukurikirana muri kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri, muri ku buhinga ngurukana bumenyi, ni gihe cyiza cyo kwiyumvira icy'Imana ikuvugako. Ni gihe cyiza cyo kwiyumvira icy'Imana ikugombako. Ntihagire rero umuntu agusamaza maze ngo akakanya uheze ubure icyakuzindukanye. Akakanya niko kuronkeramwo icyatuzindukanya. Bafise Bibiliya urabire hamwe nanje igisomwa mwene data Bosco yamaze kudusomera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo igice ni cya gatatu, igice cya gatatu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya gatatu. Ndasoma uriya murongo wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu, dusome mu izina rya Yesu. Muri iyo minsi haza na umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya, ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uyo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati, ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore izibihamo ziwe, nimwakira ijambo ry'Imana. Amajambo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'amajambo yisubirije mu bitabo bine bigize ubutumwa bwiza. Yohana yarayavuze, Luka yarayavuze, Matayo yarayavuze, kandi kuri Bibiliya
burya icyo Matayo yavuze Mariko yakivuze cyose yaragihejeje, maze Matayo yongerako akandi kantu. Ariko kandi ibyo Matayo nawe yavuze Luka yaravyanditse byose yongerako ibindi bice. Niko ubutumwa bwiza bwanditswe. Yohana nubudasa mu by'ubutumwa bwiza, kuko Yohana yari integuza iteguriza Yesu Kristo. Ni naco gituma kumenya iby'umwami Yesu cyane, na cyane cyane ibijanye n'igikorwa ciwe yakoze, maze gushika no ku gihe yadugiye mu ijuru. Ndabararikira gusoma ubutumwa bwiza mukoresheje igitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Uyu mwanya rero twebwe tugiye guteba cyane kuri aya majambo Matayo yavuze, ariko Matayo mu mvugo yiwe yagenekereje yuko Yesaya yari yarigeze kuvuga ayo majambo. Ushobora kwibaza uti none Yesaya yari yabivuze hehe? Ni gice abafise Bibiliya muje muri Yesaya, igice ni ca 40 umurongo waho wa 3. Kandi kubiga iby'ijambo ry'Imana, Yesaya igice ca 40 ni igice kigizwe n'ubuhanuzi. Igice ca 40 ca Yesaya iyo ugisoma umenye ko ari ubuhanuzi bwa Bibiliya buhavugwa, kuko Yesaya muri ico gice ca 40 mwibuke amajambo yavuze. Igice ca 40 umurongo wa 3 yagize ati, ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'Uhoraho mu bugaragwa, musenere Imana yacu inzira y'iroro, mu bweranyange nimwakira ijambo ry'Imana. Yesaya murumva kuri ariya majambo Matayo yavuze, ariko yavuga mu buryo budasanzwe, kandi nkeneye ko uri hano wese uri karadukurikirana abuca ku murongo. Ati ijwi ry'usemerera hehe mu bugaragwa. Yavuga ngo iki? Yavuga ngo mutegure inzira yande, inzira y'Uhoraho. Hehe mu bugaragwa mutegure inzira yande y'Uhoraho. Ariko kandi arabandanya kandi agira ati musenere Imana yacu inzira y'iroro, mu bweranyange. Amajambo abiri akomeye usoma Bibiliya akwiye kwishimikiza uri kurasoma iki gice ca Yesaya. Narijya twavuze ko igice ca 40 gifise ishusho y'ubuhanuzi, ariko kandi kikagira n'iyindi shusho yo gutera intege abakristo kugira ngo boye gusubira inyuma canke kuva mu gakiza. Jewe ndaja gushimikira cyane kuri iyo mvugo y'ubuhanuzi. Yesaya ati nijwi risemererera mu bugaragwa, rigira riti nimutegure inzira y'Uhoraho mu bugaragwa, kandi musenere inzira Imana yacu mu bweranyange. Amajambo abiri akomeye cyane nkeneye ko umuntu wese ari hano ashira ku mutima. Bwa mbere, ubu buzima tubayemwo muri ino y'iherezo, tubayeho mu minsi igoye. Iyo umuntu avuze ubugaragwa ni kigereranyo cy'ahantu ibintu bidahuta koroha. Iyo umuntu avuze ubugaragwa ni kigereranyo cy'ahantu ubuzima atari yororo. Iyo umuntu avuze ubugaragwa ni kigereranyo cy'ingorane zisukiranya uhatabagwa n'Imana gusa. Mu bugaragwa si ahantu ho kudamarara, mu bugaragwa si ahantu ho kwicara ugashika urondera uhereye mu gitondo gushika ku mugoroba kugira ngo urabe ku munsi umwe worangira. Mu bugaragwa rero haragoye, kandi abantu bashobora kuhaba bategerezwa kuba bafise umwifato, imico n'ingeso zituma bamara umunsi umwe mu bugaragwa bakamara 2 gushikaho umwami azozira. Imana yacu nihabwe icubahiro. Mu bugaragwa n'ahantu hagoye, ariko kandi muri uyu murongo havuzwe n'ubweranyange. Ubweranyange ni ahantu atakintu na kimwe gishobora kuhaba uretse ishinge gusa, ahantu atabuzima buriho. Mu yandi majambo bovuga ubugaragwa n'ubweranyange, izi mvugo zibiri Yesaya yakoresheje yashatse kutumenyesha ngo nta gihe dufise cyo kudamarara, nta mwanya wo gushira agati mu ryinyo. Iminsi ni mibi. Imana idufashe cyane. Iminsi ni mibi.
ni nacyo gituma muri kino cigwa cyacu umuntu wenyene ashobora kubaho muri iyi minsi mibi nuwemera kwemera gufata urugendo rwo guhinduka mu mico n'inyifato zacu. Haleluya. Ndabibutse igiterwa gishobora kuba mu bweranyange n'igiterwa cyonyine gishobora kugira umuzi muremure cyane kijya kurondera amazi kure y'ibwina bw'isi cyonyine nico gishobora kuhaba. Ariko ikindi biterwa biba ahantu bene aho ni biterwa bitagira ibibabi binini bisagaraye bigakoroka. Ariko uduterwa tugira utubabi duto cyane tukagira n'imizi yimbitse, utwo turashobora kumara kabiri mu bweranyange canke mu bugaragwa. Kubiremwa abantu biradusaba kugira umwifato, biradusaba kuba tufise uko tumeze, ariko kandi biradusaba ngo kuba dushimitse mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Mutegura inzira y'uhoraho mu bugaragwa, mu musenere inzira y'iroro mu bweranyanga, ahantu ibintu bitihuta gushoboka. Kugira ngo ibi tubishobore n'ubuzima tubaho ku munsi atari ubw'ejo bwarenganye, ariko uyu munsi ukubaho ni akongera uwundi munsi ukuzo, maze ukabandanya ugira uyo mwiteguro wo kwikomeza kugira ngo Yesu azaze asanga utungana. Ibi byatumye umuhanuzi kazi yandika aya majambo ngiye gusubiramwo ngo benshi bashobora gusangwa batagira aho bihisha, benshi bazoshobora gusanga batagira aho bihisha kubera ko bakengerereye igikorwa w'imbere mu mutima, ako batafashe na nkama akaryo n'imburi z'Imana ngo bagire umwiteguro wo kubaho mu bihe by'akaga. Benshi bashobora gusanga batagira aho bihishe. Yasozereye avuga ngo ikosa ryo kwitega ko uzobihindura ejo, uzotungana ejo, ngo niryo rizogwisha mu kantu benshi, kuko Yesu ashobora kuza bataritegura. Imana idufashe cyane. Tukivuga ayo majambo, Imana burya yaturemye izi ko ibihe bigoye bishobora gushika, irabizi neza. Imana yaturemye izi ko ingorane zishobora gushika. Ntuzote umutwe ngo uri kurabwira Imana ko ibibazo byaguteye, yego uzoyimenyeshe, ariko Imana ira yuko ingorane zishobora gushika. Ariko iyo Mana nyene niyo yabwiye Yesaya ngo mu bugaragwa nimuhategurira inzira y'uhoraho. Haleluya. Mu bugaragwa no mu bweranyange inzira y'uhoraho irashobora kuboneka. Haleluya. Mugenzi mwizera, nshuti nkunda, muri iki gihe nyene cy'ibibazo abantu barashobora kugororokera Imana. Haleluya. Muri ibi bihe by'ibyago biba byakugaranye mu gitondo gushika ku mugoroba, abantu barashobora kuba abagororokeye Imana, kuba abiteguye kuyisanganira. Ni nacyo gituma icirwa cyacu kivuga ngo tegura inzira y'uhoraho. Ariko n'ubundi hakomeza kuba hari ikibazo, none ko ingorane ziriho kandi nk'abandi mu bugaragwa, nk'abandi mu bweranyange, inzira y'uhoraho ndayitegura gute? Inyishu ni mu gitabo twise mu Kirundi ngo igikorwa cyo gukiza, canke mu Cyongereza ni The Ministry of Healing. Urupapuro rw'149 niho hari inyishu. Nimba koko turi mu bugaragwa, nimba koko turi mu bweranyange, inzira y'uhoraho turayitegura gute? Umuhanuzi kazi yavuze aya majambo, igikorwa cyo guha canke gushikiriza abandi ivy'Imana yaduhaye nico gikorwa cyo gutegura canke se kigutegurira ijuru. Haleluya. Igikorwa cyo gufata iby'Imana yaguhaye,
iby'Imana yaguhishuriye maze nawe ukabisangiza abandi, ngo nico gikorwa kidutegurira inzira y'ijoro. Imana yacu nihabwa icubahiro. Mu yandi majambo, gutegura inzira y'uhoraho Imana iri kirakubwira muri ivyo bibazo nyene bikugarije, muri ubwo bugaragwa nyene uri kuracamo, muri ubwo bweranyange, Imana iri kiragusaba ngo ca kindi yakumarira, ca kindi yaguhishurira, ca kindi yakubitsa, nawe giha abandi, ngo nubwo buryo bwo guca inzira. Haleluya. Uzoba uri kuracira atawushobora kukuzibira, uzoba uri kuraca inzira atawushobora kugutangira, uzoba uri kuraca inzira n'umucanga wo mu bugaragwa udashobora gufuka ngo maze inzira yawe izimangane. Uzoba uri kuraca inzira no mu bweranyange haba hari urutare rudashobora kuzimanganya iyo nzira gushika ushikire mu birimba by'ijuru. Imana yacu nihabwe icubahiro. Urashobora kwibaza uti, none ndashikiriza iby'Imana yampaye abandi mu buhe buryo? Ibwa mbere, uburyo bwa mbere bwo gushikiriza abantu iby'Imana yaguhaye bitangurira ku ngingo ihambaye twarabiye hamwe muri iki gitondo, ingingo ijanye no kwihana. Haleluya. Imana nta numwe yifuza ko akorera ubusa. Imana irakeneye ngo igikorwa cyawe uzugiherebwa impera. Haleluya. Imana irakeneye guhemba umuntu wese ibihwanye n'ivyo yagize gute. None vyoba bimaze iki ko tubandanya gukora igikorwa c'Imana hari ivyaha tukiremeze? Vyoba bimaze iki ko tubandanya kuba mu rusengero kandi hari ivyaha tugenda twikoreye? Vyoba bimaze iki ko Umukiza yitanze ku musaraba kandi akitanga ku by'ibyaha byawe nanje, ariko tweho tugakomeza kuba tuvyiremeze? Inzira yoroshe yonyene nuko tubizanira Yesu Kristo. Haleluya. Inzira yoroshe yonyene no kubizanira Yesu Kristo. Yohana mu cete ca mbere igice ca mbere umurongo w'icenda yavuze ngo nimwatura ivyaha byayo niyo kwizigira ikunda guharira, izobaharira ibyaha byanyu kandi ibeze. Imana yacu nihabwa icubahiro. Imana burya nta ngorane ifitanye n'ikiremwa muntu, kandi Imana nta ngorane ifitanye n'icyaha wakoze. Imana ikeneye umutima wawe gusa. Haleluya. ikeneye ko wowe witandukanya naco. Ariko ndabigarukako gatoyi kugira ngo ndabisigure mu buryo bwumvikana. Ingingo ya mbere ndababwiye yuko mu guca iyo nzira bidusaba ko dukora ibikorwa twitega ko tuzohemberwa. Haleluya. Ivyo rero bidusaba kwihana. Bwa kabiri bidusaba gukuraho inzitizi. Abantu benshi mu mitima yacu turakora ariko dufise akariganga umuhogo, kandi ijuru ntidushobora kuryinjiramwo tugendana akantu k'akariganga muhogo. Tugomba gukorera Imana tubihimbariwe. Ngomba kuba pastor ndabinezererewe, ngomba kuba umukuru w'ishengero ndabinezererewe, ngomba kuba diakoni canke diakonikazi n'ingingwa ariko uko ndabihisemwo kandi bingwa neza. Haleluya. Ngomba kuririmba ndirimbira Imana niteze kwizompa impera. Haleluya. Ngomba mu masigarira atari gushusha intebe canke ko ngo tugwize ishengero ariko niteze igitsiba umwami azompa. Haleluya. Tugomba kuba mu ishengero muri ubwo ntamvo nimwe ihari mu gihe dutegura inzira y'umwami yo kugumana inzitizi akariganga muhogo. Uno Imana yateye iteka ukaba uri kuradukurikirana uyu munsi, nihaba hari akantu kakubakiye ukaba ugafitanye na mugenzi wawe, ni mwitature mu izina rya Yesu. Ariko kandi ni waba ugafitanye n'Imana y'inyembabazi, irazwi ishinga no kukugirira ikigongwe gusa. Nibyo bihangayikishije Imana. Imana burya ntiyigeze ihangayikishwa no kuzoduhana. Oyaye,
ivyo vyovyo hari umuriro uzohigura n'abanyakibi. Imana ikiraza ishinga icatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ngo apfe urupfu rwo ku musaraba, kwari kugira ngo jewe nawe dukire. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ikiyiraje ishinga n'ukukira, ntamvo nimwe yo kugira inzitizi mu buzima bwawe. Ubwa gatatu ari nabwo bwa nyuma, no kwitegura, no kugira umwiteguro uhambaye ushimitse. Mu Gifaransa bakoresheje ijambo ngo fortifier, mu kwizera mu bintu vy'imwema. Bizera na pastor muturongoye hano, ni haba hari ikintu duhamagarira amasigarira muri iyi minsi ya nyuma, n'abakristo bazi imvo ibatera kwizera ivyo bizera n'igituma bavyizeye. Bari mwegeranya ati urazi igituma uri ngaha wewe? Ni haba hari ikintu Imana idukeneyemwo nk'abayobozi, nugushitsa ku rugero abo tuyoboye batahure neza kubwo ububasha bwa Mpwemu Yera igituma bahisemwo kuba aba. Kubera iki mutabaye bariya? Kubera iki mutabaye bariya ariko ugahitamwo kubaba? Ivyo bintu bisaba ngo tubikenyerere. Bwira mugenzi wawe ati iki ni igihe cyo gukenyera ku byo twizera. Nimba koko twahisemwo kuba aba mu masigarira nitubebo, ariko pasto nimba atari byo twahisemwo naho nyene tubivemwo. Ivyo bintu bisobana. Sinzi ko Imana izosubira kumpa ikindi gihe ngo tubonane na mwebwe ndababwira ubutumwa, ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ariko ikintu ukwiye kuzirikana, nimba koko twahisemwo kuba ba Kristo nituba biwe ibihe bidashira. Haleluya. Ariko nimba atari byo dukeneye, turondere uyo wundi mwami tugire gute tumukurikire. Bwa gatatu muri za ntambuko navuga, ni kwitegura mu vy'imwema, gushimika mu vy'imwema. Izi ntambuko zitatu nagerageje kuzishira mu mice 5 nisunzi cy'umuhanuzi kazi yazivuze ko: kwihana, gukuraho inzitizi, hamwe no kuba abo twategerezwa kuba. Umuhanuzi kazi yabisize mu ntambuko 5. Izo ni nazo ndangirizako. Iya mbere, kubera yuko kwihana, jewe nka pastor mugenzanje, pastor mugenzanje, mukuru w'ishengero, abakuru b'ishengero turi kumwe bari hano, tudashobora kumenya neza yuko wihanye, tudashobora kumenya neza yuko mwihanye. Hari ikintu kitabesha baririmbye mwakoze, mwaririmbye ururirimbo nasigaye ndiyumvira nti iyo ndabarindira gato mukaruririmba ndabahagurukije kugira ngo murusubire mwajya amajambo. Kuko abantu nubwo worarura babesha gute, uwahuye na Kristo aramenyekana. Umuntu yashitse ku musaraba aramenyekana. Nazogira ukubesha ngo ni ivy'indani gusa, ngo ni ivy'indani, biranagaragara hanze. Ni naco gitumiye intambuko yo kwihana. Umuhanuzi kazi yavuze ngo ni mico yahindutse. Haleluya. Ngo ni mico yagize gute? Abantu bategerezwa kuba bagufisa ko makuru abiri: amakuru ukiri uw'isi n'amakuru igihe wamara kwitwa uw'ijuru. Haleluya. Kandi bitabaye biruko wewe uri mu ngorane, uri cugarijwe n'ibibazo, sindamenye iyo uva n'iyo uja, ico mukihano uyu munsi mu izina rya Yesu. Umuhanuzi kazi yavuze ngo ni mico yahindutse. Ariko reka mwumvirize aya majambo yiwe yavuze. Yagize ati: mbega mwari muzi muri iyo nzira Yesaya yavuga dutegura ikintu kimwe uzojana. Hari ikintu kimwe yavuze ngo muri iyo nzira turiko turaca, muri izi ntambara z'ubuzima, hari ikintu kimwe umuntu azokomeza kuba afise. Nagira ndababwire ni iyi Bibiliya y'impapuro sishobora kuyicana muri iyo nzira, ntibishoboka, ntibizoshoboka. Ariko yambwiye ngo
hari ikintu kimwe ata muntu n'umwe yokikwaka gushika mubonanye na Kristo. Haleluya. Yavuze ngo itunga ryonyene tuzotwara mu ijuru ni mico yaremwe isa n'iy'Imana. Haleluya. Itunga ryonyene bakristo bagenzanje, ikintu cyonyene abagize intara mvuga butumwa ya Ndava bashobora kuzorengukana imbere y'Imana ni mico isa nk'iy'Imana yacu. Imana yacu nihabwe icubahiro. Kandi iyo twebwe abarabisha amaso nivyo bitwereka uwihanye. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ivyo nivyo vyonyene bitubwira ngo kanaka yarahindutse, kanaka no wa Kristo. Ubugira kabiri, umuhanuzi kaza agerageje kwegeranya za ntambuko zitatu nababwiye. Yazanyiye iyi ntambuko igira kabiri muri uru rukurikirane rw'intambuko zitanu. Yagize ati ikindi kintu gishobora kwerekana umuntu ari mu nzira imuganisha guhura n'umwami wiwe Yesu Kristo, ngo n'umuntu afise umwanya wo kwiga ibyanditswe vyera no kubifata ku mutwe. Haleluya. Ikivugo cyacu muri iyi myaka 5 nkuko pasteur yakigarutse ko yavuze no gushimikira kuri Bibiliya maze tukitwararika iki. Nagira ndababwire badivantiste, umuntu atiga ijambo ry'Imana, umuntu hari hano muri rino shengero akaguma asamazwa nibona atamwanya agira wo kwiga ijambo ry'Imana, uyo muntu ari mu kaga, uyo muntu ari mu ngorane. Ariko Imana nihabwe icubahiro kukirikira kwibutsa ngo ikintu kizotuma ubandanya inzira udategwa ni ijambo ry'Imana ubika mu mutima wawe. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ni naco gituma nimwasoma muri Zaburi y'119 akarongo ka 11 gusa, umusavyi w'Imana yavuze ngo nabise ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugira gute. Bagenzi, ikintu cyonyene ushobora gutambukiramwo muri iyo nzira bigatuma ushikira Imana atacu kemwako ni ijambo ry'Imana wiga kandi karisiga mu bwonko bwawe no mu mutima wawe kugira ngo rikugere. Haleluya. Kugira ngo rikugere. Ba Kristo b'abadivantiste dutegerezwa kuba dufise ibitugera. Umukristo ariho muri iri shengero atagira ikimugera aba yarataye inzira. Umuntu wese wo muri iri shengero ategerezwa kuba afise ikimugera. Ico naco tugihabwa n'ijambo ry'umwami, ijambo ryavugishijwe, ijambo ry'ubushobozi. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ni naco cyatumye wa muhanuzi kazi yandika ya majambo ngo kuri iyo ngingo yo kwiga ijambo no kuri bizigama muri twebwe. Yavuze amajambo ngo kugira ngo abizera bashobore guhagarara mu ntambara ya nyuma, kugira ngo abizera baze bashobore guhagarara mu ntambara ya nyuma, bazoba bazi neza imvo ituma bizera ivyo bizera, atari kubera babibwiwe na pastor, atari kubera babibwiwe n'umukuru w'ishengero, atari kubera babibwiwe n'uwundi mugenzi wabo, ariko kubera ko Kristo yabahishuriye igituma bakwiye kumwizigira. Mbere nubwo vyo basaba gupfa bakaba bo kwemera gupfa aho guhemukira Imana. Imana yacu nihabwe icubahiro. Twimirije ibihe bigoye. Sinshobora kwicara hano ngo ndabaremeshe ngo nimpore ngo ejo nimpore noba ndiko ndababesha n'ukuri. Ibihe isirikirajamwo uyu munsi muri Amerika mukurikiranye ibiriko biraba, itangazwa ry'umunsi wa mbere w'iminsi 7 ritwegereye gusumbya igihe twabivugiye. Riratwegereye gusumbya igihe twabivugiye. Ugiye kuraba mu mategeko y'isi ngingo ziriko ziratogwa, isabato bayisatiranye umurindi munini kugira ngo bayisenye, kugira ngo bananize abahisemo uko kuri kutavuguruzwa kw'Imana. Ninde azoshobora guhagarara muri ico gihe? Ninde inzira yiwe izokomeza kubiharuye? Nuwabise ijambo ry'umwami mu mutima wiwe. Imana yacu nihabwe icubahiro.
ingingo igira gatatu kugira ngo ndangize. Dutegerezwa kuba dusenga kandi tukabibera amaso. Haleluya. Abantu basenga, simvuze bakunda gusenga, mwabantu mwe ndabayihanije, ndiko ndabaza abantu basenga. Ego muvugisha ukuri, abantu basenga. Sinavuze abakunda ibyo gusenga, munavuze abantu basenga. Imana ibahezagire. Nabonye bibaye nk'ibibasize mu bibazo, ariko kandi niko turi mu bibazo iyo hageze ingingo yo gusenga. Nagira ndababwire yuko ni haba hari kigwanisho mfise jewe nka pastoro, nawe wari ufitiye uburenganzira kukigendana, n'abapolisi hamwe ibarabara badashobora kugitwaka, n'amavi no gufukamira Imana no gusenga. Ibyo bintu nta muntu numwe ashobora kubikwaka. Ariko kandi umuhanuzi kazi yavuze ko ari yo bombe rutura. Haleluya. Abakristo nta kindi kigwanisho dufise. Uwo nyisekako noca ndekura bombe rutura, kandi iyo bombe rutura ni sengesho. Haleluya. Bibiliya ndayikunda, yavuze ngo gusenga kumugororotsi kugira ikimazi muri bingahe. Bino byose bibaho, umuntu w'Imana ahamagaye ijuru, ibintu byose ibyo muzi byubona umenga ni ngorane, byose birahinduka. Haleluya. Bakristo, bayobozi, shengero ry'Imana, kugira ngo inzira yawe yo mu bugaragwa ishobore kugushikana kugurana umwami, bisaba ngo ubure umukristo asenga kandi akabibera amaso. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ariko mu nkundire mvuga ya majambo, umuhanuzi yavuze ngo kugira ngo umuntu ashobore kuba ari umuntu w'amasengesho, aba afise uburyo bubiri abikoramwo. Hariho uburyo butagaragara, uburyo bugaragara. Hariyo abantu rero isengesho ryo muri ino ndwi bagombe baheruka isengesho tugira dusengere hano, bace bagenda bazosubira kumva isengesho bagarutse baragowe. Isengesho ryo mu buryo butagaragara nizo nkomezi z'umuntu. Haleluya. Isengesho umuntu agendana mu mutima wiwe abwira ibucanco, niyo nkinzo, nibwo burinzi bukurinda imigabo n'imigambi yose ya Sekibi. Imana yacu nihabwa icubahiro. Damaraiti yigeze kuvuga aya majambo, muri iki gihe Imana irondera abantu basenga, atari abantu bakunda amasengesho. Sinzi iyo mvugo ko muyumva. Abantu basenga atari abantu bakunda iki? Iby'amasengesho. Kandi abantu bakunda iby'amasengesho burya nibo benshi bakuru bishenge. Abantu bakunda iby'amasengesho nibo benshi. Umuntu aha uramubona gwaye umutwe gusa, ndiko mvuga umutwe wa wundi wumva umutwe waremewe kubera amazi make yo mu mutwe, maze agaca yumva ngo hariya ngo kuriya muhana ngo barasenga, ugacubona yahise uyo muntu mu by'ukuri niyo aba ari ngaha mumumenyeshe muti wewe ukunda iby'amasengesho kandi uragowe. Abakristo b'Abadiventiste b'umunsi w'indwi ntibabeshwaho na bene ayo masengesho. Oya, babeshwaho n'amasengesho basaba Imana yabo. Haleluya. Nico gituma muri iri shengero ntituzobatumira ngo pastoro wenyene niwe yosenga. Oya, twese turi mu nzira ija he mwijuru, kandi Imana yaratwugururiye ubwo bubasha kugira ngo niwahamagara ijuru
Yeremiya igice cya 33 yavuze ngo mpamagara nanje ndagira gute, ndakwitaba. nta zina ry'umuntu basizeho, uwo ari we wese yohamagara ijuru ryiteguye kumwumva. Yacu nihabwa icubahiro. Ni mube abizera basenga kandi babibereye maso. Imana ibahezagire cyane. Ubwa kane, umuntu afise inzira yiwe iharuye akwiza ibintu bitatu twavuze ngo ukwihana, adafise igitsitaza canke sinzitizi mu buzima bwiwe, kandi ashikamye mu byo kwizera, mu by'imhemu. Ubwa kane, arangwa no kugaragaza ishusho y'umwami wiwe. Haleluya. Bazo mwegeranya ati burya umwami wawe ninde? Ejya kibazo kirakomeye cyane, kuko uko tumeze bigaragaza abo turibo. Uko ubona meze uko bigaragaza neza na neza Imana yiwe. Ariko Imana ndababwira ni Imana yuzuye urukundo. Haleluya. Ni Imana itagira ikibi muri yo. Ni Imana irazwi ishinga no kurokora. Ni Imana irazwi ishinga no gukiza. Umuntu ari mu nzira, umuntu yamaze guca inzira, agaragaza ishusho y'umwami. Umuhanuzikazi yavuze aya majambo, kugaragaza ishusho ya Kristo. Abazohabwa ikimenyetso cy'Imana nzima bategerezwa kugaragaza neza ishusho ya Yesu. Abagiye kudomwa kw'ikimenyetso cy'Imana nzima, abo bantu bategerezwa kuba bagaragaza neza ishusho yande. Mbarizi yo mwegeranye atubgusa na Yesu wewe. Umurabe ko basa. Reka twirangirize. Reka twirangirize, Imana hari igihe izoduha ikindi gihe. Ubwa gatanu ari nabwo bwanyuma, umuntu aharura iwe kandi akakomeza kugenderamwo, akaba ashikamye nk'uko ya ngingo ya gatatu yabivuga, arangwa no gusobanukirwa ivyigwa bijanye n'ubuhanuzi, na cyane cyane igitabo ca Daniyeli n'iki vyahishuriwe umutumwa Yohana. Haleluya. Abantu benshi bakunda kumbaza, ni kubera iki abadivantiste b'umunsi w'indwi ngo ari bo bonyene ngo bashobora kwigisha ivyahishuriwe umutumwa Yohana? Inyinshi iroroshe, nuko ari bo bariko baraja mw'ijuru. Haleluya. Abantu batariko baca mw'iyo nzira nta mwanya bafise, barafise ibindi biryohera amatwi abantu byo kubabesha, bateramirika kw'abantu. Ariko abiteguye kuzohura na Yesu Kristo baba bazi ubuhanuzi bugira gute. Mwibuke wa murongo muri Matayo kandi na Yesaya yagarutseko. Yesaya yavuga Yesu Kristo ataragira gute, ataraza, ariko aramenyesha bene wabati nimutegura inzira y'iki y'umwami agiye kuza, kugira ngo abantu batangure kwakira Yesu Kristo nubwo ataragira gute, ataraza. Kandi nabiki gihe n'abadivantiste b'umunsi w'indwi biteguriye gutaha ubwami bw'ijuru, nabariko bategura inzira zabo uyu munsi abo nibo bazosanganira Yesu Kristo, nibo azoshikira atabubiriye, nibo bazomenya icyo ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice 8 buvuga, nibo bazomenya icyo ubuhanuzi bwo mu vyahishuriwe umutumwa Yohana uhereye ku gice ca 11 ugashika ku ca 12 ni ca 13. Ariko kandi abo bazoba bazi ku mutwe icyo ubutumwa bw'abamarayika batatu buvuga. Mbega mvuga iki kubijanye no kumenya
umugwi w'ukuri n'uw'ikinyoma. Abo baba babisobanukiwe. Abo ntibizerera kubw'iminsi n'ibihe bishingwa n'abantu, bizera kuko uwavuze ari uw'ukuri. Imana yacu nihabwa icubahiro. Bizera kuko bafise imvo zihambaye. Umuhanuzikazi yavuze aya majambo kuri ico gice, nkundire ndayabasomera. Kwiga iby'ubuhanuzi. Umuhanuzikazi yerekanye ko igitabo cya Daniyeli n'iki byahishuriwe umutumwa Yohana ari ingirakamaro cyane kugira ngo dutahure iby'ibihe turimwo hamwe n'ibihe bya nyuma bizoherukira iyi si. Mbarizi uwo mwegeranya ati muri vyo uzi biki? Wumviriza inyesha kubwiye, mbega ko mwamubwiye mwiruka mubaza kubwire wumva ibyazi. Mu gusozera nagira ndabamenyeshe yuko muri uko gutegura inzira bidusaba kuba abantu biyubara cyane. Kubera iki? Kubera ko ushobora kuba ufise imico myiza. Haleluya. Ushobora kuba wiga ivyanditswe kandi ubifise ku mutwe. Haleluya. Ushobora kuba usenga kandi ubibereye maso. Haleluya. Ushobora kandi icya kane twavuze ni ikijanye n'ikimunyibukije. Ushobora kuba ishusho y'umwami wawe uyu munsi kandi neza. Sibyo gahemu? Ubwa gatanu, ushobora kuba uzi icyo ubuhanuzi buvuga kandi neza. Ariko ingorane y'umwana w'umuntu, uyu munsi aragororoka ejo akagorama. Ingorane y'umwana w'umuntu, uyu munsi aratunganye ni pastoro, ejo ashobora guhinduka idayimoni. Ejo ingorane y'umwana w'umuntu, uyu munsi ashobora kuba ari mu bategereje, ejo akaba yavyihakanye. None twobigenza gute nimba ari uko bimeze? Imana ntiyadusize mu runganwe, yaratumaze amazinda. Yaciye idutekerera ya majambo nitwaba turiko turaja mu ijuru, ni waba uri kuraja mu ijuru tukajanirana. Yavuze ngo ivyo nitwamara kubishikako duce tuzirikana ibi vyanditse mu cete ca kabiri mutumwa Paulo yandikiye abikorino igice ni ca 4 umurongo w'indwi, agira ati: ariko dufise ubwo butunzi mu nzavya ziki. Ariko dufise ubwo butunzi mu nzavya ziki zibumba. Shengero, ntihakagira umuntu ahendwa n'ababa nyabinyoma ngo warakijijwe gwaraheze. Ubwo butunzi tubugendana mu nzavya ziki. Abagiye kuvoma bikoreye imibindi ndabi ingene bangana. Mani guhezagire na jewe omye nikoreye umubindi. Umuntu avomesha umubindi ariyubara cyane kugira ngo ntagire ibyago byo kunyerera nibura na gatoyi, kuko abazi niyanyerera hari ico yegeranyaga yemwe. Na kimwe. Imana ibafashe idukomeze tuzigame ukuri twamenye, zavya zibumba twigengesera kugira ngo umugwanizi ntajisho ngo tube twomena ubwo butunzi abure ico twegeranye. Imana mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge. Mbega hariho umuntu abwira ati mu by'ukuri ntahuye amabanga akomeye y'Imana, ariko kandi ndasigwa, ndakeneye yuko uhoraho anshigikira kugira ngo ntere izo ntambuko, kandi ninazitera ngigwe ko ndazizigame simene inkono yanje. Ngigwe ko ndazizigame simene inkono yanje. Yoba ariho?
niba buriho nyaruka dusengere hamwe tugira dusenge isengesho ryo gusozera. niba buriho ukaburirimba ya ndirimbo ya 98 abayizi mwoyidushirirako, ndakugomba mukizawe. niba buriho ukaba wipfuza yuko Imana igushoboza muri izo ntambuko, ariko kandi ukacuzigama ubwo butunzi kugira ngo ntunyerere maze ngo ubusuke hasi, tera intambuko, tera intambuko. ndifuza Bino Yesu Kristo ahorane hafi na kugira ngo abakomeze. sinzogire ico ntinya, Yesu njana ugomba, ntaho nzoja ni Dodoma. Bino muntu w'Imana, ni waba wipfuza yuko Yesu Kristo aba inshuti yawe ya hafi, ikakuzigama muri ibyo bihe bigoye, ariko kandi ukazigama ubutunzi Imana yagusizemo. na undi mbizigako, sinzogire ico ntinya, Yesu njana ugomba, ntaho nzoja ni Dodoma, ngukurikira uja. Turasozereye icyo twagomba kubashikiriza twakibashikirije. Hasigaye ingingo yawe, hasigaye ingingo y'umuntu ku giti ciwe. Nta numwe agomba kwakira izo mbabazi z'Imana kandi ngo asabe Imana imubungabungire ubwo butunzi, ntanyeruruke ngo abusuke hasi atakigira icyo ashobora kwegeranya. Tera intambuko ni waba uri hano, ni waba uyihanganiye umwanya wose twamaze hano. Nta yindi mvo ihari yo kubuza gutera intambuko ngo wishikanire Imana. Imana iguhezagire, Imana iguhezagire. Nta wundi, dusenga Imana. Databuja Mwami Imana yacu uri mu ijuru, tugushimiye kubw'isinzi ry'imbabazi zawe, tugushimiye kuko utemeye yuko Satani adusamaza maze ngo imburi waduteguriye uyu munsi tuyicike kwa bahombe n'uhabwe icubahiro. Ndagushimiye kuko utabaye imitima ya benshi, ubahishuriye ivyo ugomba n'ivyo bakwiye kwizigira. Ndagushimiye kuko usemerereye mu bugaragwa maze ukahaca inzira hasa nk'ahagadutse aho bitoroha kugira ngo inzira igaragare. Ndagushimiye kubw'uyu muhungu wawe ahagurutse ashize amanga avuga ati uko vyoba kose ndakeneye gutumbera Yesu Kristo. Ndamusize mu biganza vyawe kubw'isinzi ry'imbabazi zawe. Uhereye none imico yiwe ise nk'iyawe, amajambo yawe acika yiwe. Kandi ga Mwami, nihaba hari uwo mwaba mugirana ikiyago, uyu muhungu wawe abe mu bakunzi bawe ba buri munsi. Databuja niyagendagenda bakamwitegereza, baze babone wewe, yoye kuba ari wabone kuzobukoze. Ibyo byose ni wabikora Mwana, uzi umuhembe kubana nawe kugira ngo abo wawe ibihe bidashira. Uhezagira ishengero ryose muri rusange, kuko wavugiye hagati muri twebwe ugakora ku mitima yacu. Uduhe kubika iyo mpamba ahadata, uduhe kuzigama ubwo butunzi mu mikuza y'ibumba, kandi ukwigengesera tuguhabwe n'ijuru uzobukoze.
udukizanye n'abumvise ubu butumwa bwo bose aho baherereye, haba hano mu gihugu cy'u Burundi canke hanze yacu. Uduhezagize umugisha wawe, kuko tubisabye Imana mu izina ry'umugisha rikaba n'iry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.